Ku munsi wa gatandatu kuri entente sportive hariko habera urukino rwa nyuma muri Tenis hagati y'umugwi warugizwe na Abrahande Katubane na Jean Paul rwa Bukambiriza wari kuratana mu mitwe n'umugwi wa Edimbakuye ari kumwe na Jamari Nsengiyumva. Kurikirana bimwe mu bihe bikuru bikuru vyagiye biranga ugo rukino. Inyuma y'ugo rukino ubusanzwe arongoye Tenis ngaha mu gisagara ca Bujumbura Nibigigwe atubwira icatumye batunganya iryo higanwa. Intumbero y'itournoi mweje kubona ibintu bisanzwe biri mu migenzo ya club ya Tenis Bujumbura y'umwaka uheze turifurizanya umwaka mushasha higanwa twarishiramwo abasanze bari abanywanyi ba club ya Tenis Bujumbura haba harimwo abagabo n'abadamu abakobwa abose bagahora bagakina kugira uyu munsi usangire twifurizanye umwaka mushasha. Twibukanye ko ngaha anye club ya Tenis Bujumbura abahakinira bose ni nk'umuryango umwe. Ivyo birori bikaba vyasozerewe no gutanga ubushimwe butandukanye aho mbere baciye baja hamwe bipfurizanya umwaka mushasha.